Bonjour, bonsoir bakunzi ba BDUSA bivanye naho herereye canke n'amasaha uriko urakurikirana kino kiganiro cacu. Of course yes nko mubizi ni Felix Kaongo kuri Mike. Murabizi ko tutabatetereza muri BDUSA twama tubaha ibintu bishasha. Kuri uno museye twashoboye kwishikira mu ntara ya Bubanza muri commune Mpanda aho twashoboye gutemberera Honorable Jean-Marie Vianney ntukamazina aho twamusanze ku kivi. Reka tukuramutse Jean-Marie Vianney. Murakoze cyane gose. Numunezero ntangere kuri twebwe kuba twashoboye gushika muri kino kibanza urimwo twahasanze ibintu biriko bigenda neza kabisa uri ku kivi. Murakoze cyane. Jean-Marie Vianney ninde? Jean-Marie Vianney ninde kubatamutsi? Jewe Jean-Marie Vianney nitwa ntukamazina mvuka ngaha mu Rubira. Ndi umuhungu wa Samoya mwuzukuru wa Kanuka. Hanyuma nkaba ndumuje nama wa commune nkaba numuhetse w'umutumba wa Rubira kuko ngaha naho mwavyibaye kwivuga turi ku mutumba wa Rubira. Nkaba ndumugabo naho cagiye banyitse ngumushinga ntahe nashaka kuvuga ko je ndi umugabo. Ndiko ndababa hafi imyaka 60 nsigaje nk'imyaka amezi ashika nka 3 gusa. Ndubatse mfise umudamu umugore wanje mwabonye hajya turi kumwe fise n'abana ubu ni ngaha mu Burundi mugabo dusanzwe tuba muri Sweden n'abana banje bose batanu bose muri Sweden bakora muri Sweden. Twebwe rero je na madamu twahisemwe mugani w'abanyarwanda kugira ngo tuze mu gihugu cacu amavukiro turabe ico kunganira igihugu cacu na twebwe twiyunganiye. Jean-Marie Vianney warashoboye kuba muri Sweden nikihe kintu catumye uvuga ati je Jean-Marie Vianney ndakwiye kuva muri Sweden nkaja mu gihugu canyibarutse? Ni vyinshi cyane gose mugabe icambere nuko burya igihugu ciwawe c'amavukiro cama ari c'amavukiro nushaka ufise ubwene igihugu bugira kabiri bw'ico gihugu ntuzopfubaye umwene gihugu w'ico gihugu waronse ubwene gihugu bugira kabiri. Igihugu ciwawe wavukiye mu nico cama ari ciwawe naho bufise ubutunze kumbure bungana gute muga ntugira le même droit ntugira ububasha bumwe ntugira ngira ngo droit nuko byava kingura kuvuga mu Kirundi ntugira uburenganzira nka bene gihugu baho. Urumva uko byogenda kose uguma uri umurundi aho buri hose. Hama twashoboye kubona umugambi novuga ko ari umugambi wagutse usanzwe ukoresha bene igihugu batari bake ndetse twanashoboye no gutembera mu itongo novuga ko ritari rito. Uyu mugambi waba watanguye ryari kuri Jean-Marie Vianney? Umugambi watanguye ari umugambi muto cyane mbwa kubera ko umuntu afise ivyumviro nk'ivyo avuga mu Congereza mindset donc no kugira abarundi nibagire mindset bahindura ivyumviro kuko kugira ngo ushike ku kintu ntugishika ko ngo wubake inzuki amahanga yose uhera ku kantu gato gato. Byahereye mu vyumviro gushika no munsi aho bigeze n'ubu ivyumviro biracyari byinshi urabona ko tuciyumve ntaho turashika muga turizigiye neza yuko tuzoshika. Watanguye kuva muri 2018. Kuri Jesse navuga ngo ntaho murashika je nkaje nashitse kuri tele ndabona ibintu bimeze neza. Hama uyu mugambi washoboye gukorera mu iritongo nkajewe ndashobora kwibaza ati eske iritongo ringana ku Jean-Marie Vianney bayironse bigenze gute? Iritongo nitongo igice kimwe narihawe n'umuryango ikindi nico naguze mu muryango. Nitongo ahanini inya naguze kandi naguze amafaranga nkuye muri Sweden nakuye muri diaspora ndayazana kuya ndayinvestise mu Burundi aho mvuka ni navyo wabonye cyo catumye ndonka itongo ringana gutyo.
twashoboye kubona imirima igiye itandukanye aho harimo ibitunguru, ibijumbu, ibitoki, ibigori, isoya, intunze, imyumbati, amateke n'ibitoki byose. Nikihe kintu Jamari Vianney araba kugira ashobore kuvuga ati ndavye aka gace no karimamwo ibitunguru, aka gace no karimamwo ibitoki, niho mbona vyokura neza. Hoba hari ikintu uraba kugira ngo ushobore kuvuga ati iki kintu no kirima? Ntacyo ndaba kureka itongo ryose rimeze neza. Itongo ryose ko waribonye rimeze neza. Mugabo ndafata igice kimwe ntereka nshiremwe aha ibijumpu, nshiremwe amateke, nshiremwe ibiharagi turabirima ntavyo dusuma kiretse bitoto. Ngo narimaze hafi amezi 3 ngibiharagi bitoto nimbuye ngaha. Ibiharagi vyumye ntavyo nkigura. Urumva ibyo bitoki wabonye ko bitoki biguma vyeze umwanya wose nguma nkene igitoki ndakirya cankwe nkakigurisha cankwe nkagihereza umugenzi. Ibigori urabona konsya ifu y'ibigori ndayifungura ntayo nsuma. Mbere wabonye ko n'imyumbati hajya worabara n'imyumbati ngigira kuze ejo nzobura imyumbati nsoma. Umva nsuma bike bishoboka. Ati jewe ico nkeneye ndagifungura kuko ndakirima. Eske ivyo wowe urima vyoba biherera mu gufungura gusa canke uvuga ati jewe n'abanyagihugu bari mu gisagara ca Bujumbura ndashaka ko boshikirwa nabo bagafungura kuvyo je narimye? Jewe wowe umumenyesha makuru nabonye ko wafotoye ivyo wafotoye ubona bijya byose byoherera mu nda ya Jamari na n'ujya mugore wanje ntibikunda. Kandi bana ko byotunga abantu benshi cyane gose. Urumva biragenda bikaja no kugaburira abandi. Bien sûr ndabigurisha nkaronkamo agafaranga. Bimwe nyene cyubahiro yavuga ati umufuko uronke agafaranga. Umunyagihugu wese aronke icafungura n'umufuko uronke agafaranga. Nuko bimeze. Amajewe ngarutse ku gitegwa cy'igitoki nabonye wararimye ibitoki novuga ko ari vyinshi cyane. Ntabwo bufise yuko byogera kwama ukabura aho ubijana. Aha no kuri jewe kuva mvuka Rugombo mwarebonye mwe kuva mvuka mwakoze mwumva badana nzoga rugombo. None yo wumva Rugombo izoba yahagatse. Ninabura aho nabitwara nkabura kubitwara kwa bandori cimpa nkabitwara no kubandi banyengozi bafise amahinguro y'inzoga. Sinzobora nabo barundi bagana inzagwa nga nzoca ndabafasha ahubwo tugire kompanye nkabujya bakora mu cibitoke nanje nganda hindira mu cibitoke. Boye kuza baraja kurangura intuze kurangura Rugombo mu cibitoke ahubwo ndayiterubira. Urumva Rugombo n'urwago ruvuye mu Rugombo naje ndi ntuze urwago ruvuye mu Rubira ndayiterubira. None abo bantu mwaba mwaravuganye imbere yuko utanguza umugambi? Nta masezerano turagirana mugabo imbere yuko ndabikora twaravuganye n'abategetsi n'umuyobozi wo kwandura icimpa eka n'abandi turavuye mu gacane cyane. Uyo niwe nzi twavuganye yarandemesheje ati kuri uwo mugambi ni mwiza ntuzobura isoko. Kandi naho yo nari inyima sinzobura abangurira kugira abagore Rugombo nani imodoka zitonda Rugombo iminsi yose zigenda kuzana inzoga ya Rugombo. Ntaje nzoca mpindura aho kuba Rugombo nduri icimpa yanse kungurira nzoca mpindura ibe hakwiba Rugombo ibe Rubira. Ama turabona navuga ko ni tongo ririmwo ibigiye bitandukanye. Urashobora kubwira abakunzi ba BDUSA uko usanzwe ukora imirimo yawe ngaha ya misi yose? Imirimo yanje ya misi yose jewe binivyo biro vy'iwanje wabonye ko imodoka bayisanze harya madamu wamusanze nga nta bindi biro twe dufise. Wana gatebe urabonye ko gakuye muri irya nzu. Yego. Urumva ari akantu bakabira twicaramwe tuko turategura utuntu twicara muri kajya kazu. Twe nta kandi kazi twe dufise. Twe duzinduka mu gitondo. Saa 11 twa tuvyutse. Tukaza nga twakora. Saa 12, saa 1, saa 2 ngejo twatashe saa 2. Kubera ko nakazi umwe wese aba yikorera.
ucuharura akazi ejo ukoze kugira ngo urabe ko ukagabanya nakazi kiwawe sakazi kamwe bagira ngo na leta ngo nzotona kuri wowe uvuga ati nta kazi no kwirirwa ndaja gusaba muri leta oya nukuri je nta kazi no saba muri leta ahubwo nsaba leta ko yonshigikira kugira ngume muraka kuko leta ntishobora kugira ngo itunge Uburundi bufite imyaka impuzi miliyoni 12 bientôt 13 none buzoronka abarundi bazoronka imiliyoni 13 baronkaze muri leta ntibikunda n'ahandi iyo twari tuba dusanzwe tuba leta ifise nka 10% cyangwa 15% y'abakozi koresha mugabo abandi bose basigaye nawo muri privé donc urumva rero umuntu wese ataronde ukuntu yorondera uko yokora utwiwe kandi bisaba yugira ngo imitahe benshi abarundi bishwe niki ngo banze umpa amafaranga byose bihera mu mutwe nico kibazo cyose entrepreneurship iva he uriyumvira ico wokora ugikora gute urarota kurota rurandika ugaheza kumbona abahinga bakabona ibyo warose wanditse nabi bakabihingura hanyuma ukabandanya munyu mukarondera ndakubwira ikintu kimwe jewe nari umwarimu nigisha igifaransa nigisha n'icongereza let me tell you wewe wambwiye uko ukorera USA Burundian diaspora in United States of America jewe I was a teacher of English both teacher of French and English English and French urumva iyo myaka yose sivyo ngaca ndaba ukuntu no joigner les deux bouts du mot it was really impossible nari gukora iki cyandi yimvira ndaraba ngahambanye rubira nkabona hajya babonye imicere barimo nkabona abadandaza nkabona bayeho neza so ibaza je kumvuka ngaha kwerekeje nto bikora nuko natanguye mva kwigisha igisenyi ntangura kuri mu muceri niki nuko byatanguye abo malheureusement papa ndaje hanze pour des raisons ntiriko ndakubwira nga mugabo abantu benshi ntibazi yuko banza kuvyumvira nakora projet yo kuja kudandaza umuceri nicara mu gatumba niho nayandi kumugora ntwenge mugadene mu mwaka umwe nari maze kugura imodoka hama nire tandukaniro nko kuri wewe wabonye kubiburayi no kuba ngaha uri kurakora ibintu byawe nire tandukaniro washoboye kubona cyane rwose ukiburaya ico uri cyose guma uri umuntu muto cyane rwose niba barahari bameze neza harabagize imana bariga kandi baraminuza kuko iburayi ciza cyane uko wiga ukaminuza ababishoboye mugabo nawe waminuza hari igihe baburubutse kandi benshi akawugura hari n'igihe baronka ico twita entre guillemets the fucking jobs no the fucking jobs ni kakande bahereza umuntu kakazi kagoye nyene kabi umuntu kabi k'umuntu atavukaho k'umuntu ategeza gupfa nabi kandi barabikunda kugira ngo nabo nyene bamerwe neza birohereza ubuzi bukomeye cyane gose bashaka kugira ngo babugire urumva rero ntushobora kubaho neza uri hanze udafise ubuzi akazi kameze neza n'abamerewe neza bakoze n'izo fucking jobs bararuha cyane gose bararuha nico gituma na benshi yo baje ngaha burya ntituvugisha ukuri je m'excuse baraza kunyumva bazonyumva vuga ko nabavugiye ibintu mugabo ntavuga ko aronka ababara araza ngaha amaze imyaka irabika $500 ku kwezi hanyuma yashika ngaha gacasi kagasororeza yose mukamati bajya abantu abanyaburaya ni bikoko baratunze naho ushwe ayaronka yakwereye urumva rero jewe rezuma nagize imana nkora n'abazungu naho twashwanye ariko nakaronse narusha kuva muri 2008 nkaronka kaze muri 2014 6 ans après uri umushomeri ndagira imana akaronka hariho n'abandi bagira imana bakaronka akazi keza ariko ni bake cyane kugira ngo ubeho neza waronse base nuko garuka mu gihugu cyawe cy'amavukiro malgré ivyo babihari ngone zo bazihari mugafashanya ukaraba ico ufasha kugira ngo bimwe na bimwe bitora umurongo hanyuma
witeza imbere uteza imbere n'Uburundi. Hama tugarutse kuri wa murima wawe hari igihe usanga ari nk'igihe cici mu gihe cici uraheze ukabandanya urima birakorohera kuronka amazi. Igihe cyose nakujanye ku ruzi impanda aho nkura amazi nakweretse ahubwo reka nje ndakwereka ama motopompe hariya mu nzira kwinza mu nzira ama motopompe urabe imipira nkoresha umva ndavomera umwanya imvura igwa itagwa je ndavomera kubona kwamaze imisaka izuba ico nzokora ni giki ubu nginzogenda leta yarampaye uruhusha kugira ngo ndonke igitoro nkore donko nshira mu ibido mugabo numva ngo bicura kwa byaragoranye gato nzosura kuja kubaza ngende kwa ministre ngende kwa directeur general wa Regideso bo batanga igitoro mbaze yuko atosura kumpa urupapuro rushasha ngo mperemeta kugira ngo ndonko kunzana igitoro muri bido bikunde kugira kajya karere kose ndakavomera sino kavomera bido hanze gura 15000 bambi litiro donc ngiye kugura litiro nkoresha litiro 10 ku munsi kavomera nk'ukwezi ayo mahano yakura he yo bije no yakura he urumva nico gitumana nzosaba leta ko yomfasha nta kindi kintu ndayisaba ni gusaba ko yompa ubwo burenganzira ko nzana igitoro muri bido imodoka yanje arimo igitoro kuko ndagenda nkanywesha mu gitoro nico kibazo mfise gusa n'ahandi igihe cyose ndavomera no muci je ndima mu rushana no muci hama tuko turatembera imirima yawe twashoboye kubona igiterwa cy'ipapayi kitashoboye gukunda nko kuri wewe nike kintu bibaza catumye igiterwa cy'ipapayi kidashobora kubaho nko ibindi biterwa byose byabaye amasi ndabize kwera ko narabonye ariko ndiko ndaraba no mu karere nkabona biko biragwara amababi sinzi nagiye muri regi ntuze muri izabu kabiri kose ndabereka barambwira ati nk'iki giterwa kimeze uku warakwiye gucukirandura ni bimwe niko nakoze bimwe ndabirandura mugabo byabandanye bigwara hanyuma ndahava jewe sinzi ko kubera isi ari mbi bishobora ko nshobora kuba nabiteye ata ishwagara nshizemwe kuko ibitoki byose mu kubitera nashizemwe ishwagara kugira ngo asidute uburozi bw'isi banze ndabukuremo ibi ntuze nyipapaye nta burozi nakuyemo ngira ngo nico cyo bari gituma azana ko nahombye hectare zi hafi zitanu z'ipapaye zose bundaro nkiyonja nani yonja siyo kugurisha ariko nane bitegugira ngo ndazigurisha papaye zirazimvye hama kuri ibi bintu byose usanzwe ukora novuga ubworozi n'uburimyi woba ari byo wize mu ishuri woba uri mu agronome cyane loin de là moi j'ai fait les sciences sociales hanyuma ndiga sociologie nabanje kwiga muri kaminuza y'u Burundi nabanje kwiga yari français qui on dit muri IP hanyuma ndavamwo ndaja ahandi ndiga science sociale hanyuma ndabananye na sociologie mugabo urumva ko atanamwe ihuriye n'uburimyi bivuze ko umuntu ashobora gukora umugambi akarima akorora atiza ivyo bintu yego ukarondera unyurabona hariho Google uragenda muri Google ugasoma ukarondera ubuhinga utize mu ishuri ukabwiga ibikuzazaniye nakwiye ko nacanja muri izabu nkabaza burya waragiye kwiga mu ishuri uramenya icyo urondera hanyuma ukagenda kubaza abo gufasha kugira ngo ukomplete ubumenyi bw'iwabo cankwe wiga ubundi bumenyi twari usanzwe ufise turavye muri itongo ryawe nkuko wagiye urima bigiye bitandukanye byo bari ibinyene canke woba hari hundi mugambi uvuga ati wifuza gukoreramwo naberetse ibibaya donc haje no ko naberetse ikibaya kimwe hariho ibibaya bishika bitatu nshaka gushiramwo amaeta y'amafi kuko noronka udufaranga kumbure d'ici 2 ans amaze kuronka amafaranga zocangira amaeta atatu or 3 ans zonyene zirakwiye kugira ngo zintunge toute l'année ibi byose narimye byo biriko bikora ibindi bintu muga bintunga n'umugore wanje n'abana naho bari buraye ko nabonye na yansarata mama nzosanga mbaye ubusho kugira ngo naho bari hariya rigendo ubusho kugira ngo kabafashe ri mu Burundi birashoboka ariko ubu ntibiragira gukunda kuko nibo bamfasha ubu muga bizogena natwo dutera imbere tukabafasha mu migambi ikomeye pari imigambi
yuko kubaho babayeho babaho neza barakora bafite ubuzi mbwa hariho indi migambi isanga ikomeye izotuma ejo twebwe twaravuye ku isi naho babandanya bazamuka. Hama nk'abanyagihugu boba bari ku mpande z'aha hantu z'iri tongo boba bakira gute umugambi wawe? Urabona sinobimenya kuko sininjira mu mitima yabo mugabo iciza nuko bose urabona bariko barakora ngaha baranezerewe baronka imishahara haronka 8 ibihumbi 10 wamye wumva ko nabwiye ntugomba gutekera 15 ku munsi wabonye hajya hose ari abantu bashika hafi nko munsi akoze abakozi bari manisuka gusa 27 27 personnes abakoze ngaho gusanga ari nka 15 30 umva abantu iminsi yose baronka uco bafungura avuga ati ahubwo nibandanye urashobora gukoresha abantu barenga 50 ku munsi moyenne nka 30 personnes kandi bataha banezerewe raba n'ubu baracakora abaye masa ibi byose bararaba babishize mu nk'aba bakozi baba bakora ngaha ikibazo bafungura ngaha bigenda gute? hariho abafungura nk'aba bakoze akazi karushe ngaha barabagaburira bakongera bagahembwa. Hama umugambi wawe inyungu ahanini wobuyerekeza hehe? Inyungu d'abord ya mbere ni muri experience yo kwifata en charge ntagiye gusaba leta ngo nimfashe nitwe tegeza kugira ngo dufashe leta si leta tegeza kugira ngo dufashe ko leta ibayeho kubera twebwe. Donc leta c'est une super structure donc aho ngiye mu ngiye muri science. Donc l'État c'est la superstructure. Donc la superstructure ntishobora kugira ngo ibeho ama structure mato matatabayeho ni twego mato mategeza kubaho hanyuma yo gaciba hejuru kugira ngo i protege zajya ma structure mato mato. Ico nico cambere kugira ngo nshima. Hanyuma icya kabiri nuko nshobora kugira ngo uno munsi ndare mfunguye ndafise ubwoba ico nza gufungura hanyuma nivuze hanyuma kumbura ipine itobotse ejo ndabe ko nshobora kuronka amahera kuyigura ndonka naga voilà donc sini kugira ngo tubeho hanyuma duplanifiye ejo ko tuzobaho. Jewe ndiko 60 ans kumbura namfise imyaka myinshi akimana ni yayimpa nshobora kufisa nka 15 20 ans yindi bwase mfise irengero. Bon hari bashikana imyaka ijana nirenga mugabo yisanzwe mu Burundi nugira ngo nzishike aho zogira gusaza gose ntagishobora naramaze gutunganya uko abantu bazomfasha kubaho ntagishobora kugira ngo nkore ibindima nje kugira gute ni mesere cyangwa ire gute mbe mfise uburyo zohereza abantu bambeshe babeshe umutamakazi wanje. Wa munyagihugu ari mu gisagara ca Bujumbura nawe arashobora gushikirwa bivuye kuri iyi projet yawe cyane gose none bidushora ntibishiki Bujumbura bishikiwe gose biinya nibo bayifungura ibona no ifungura je nganga ishoboka. Je nakwibaza ati ivyo babiherera ngaha muri commune Mpanda wabonye nuko urabe hariya hose hari ibigori hariho bien sûr nakwiye ko rero nkajya usanga amahema amwe nabitse ayo yose nayo nzofungura naho nshobora mfungurira umuntu arayinzara dahero hari ni ntuze n'ibigori nzosekura kugira ngo mpereze abana numvise bariko baricwa no gufungura nabi hazofata quelques centaines de kilos tuzisekure turabe ibitaro bimwe byoba bike bifise ico kibazo tugende tubahereze ariko vyinshi bimwe vyinshi tuzobigurisha ko dukeneye amahera ko bitwara amahera ko ku munsi ngaha ndasora 300,000 burya jewe si entreprise nta entreprise ndagira nta niyo mbona kugira ngo ndayita entreprise cyangwa ni societe ko isi societe na kantu local na kantu ntabona mugabo gatunze abantu benshi urumva rero
kugira utwo dufaranga ndaturonke mba natwase n'umugenzi je nta n'amabanki jewe njamo usaba akadeni ku mugenzi canke ni wewe wiyungunganya reka nje nsaka akadeni ku mugenzi hanyuma nkagira ifoko nsubiza yo nayakuye donc amahera nakoresheje ifoko ndayakipera muri ibi ngiye kugira ngo kuva utanguye umugambi tuvuge yuko ataho woba urahombera uvuga ati nasubiye inyuma narahombye maze guhomba 90 millions muri projet kuva 2018 90 millions kubera iya leta imbabare hariho irafise ni bonne politique en matière yo kuhereza ifumbira abantu umugabo ahandi nk'iburaya leta igira subvention kuri à plus de 60% ya subvention. Donc umuntu projet ya 100 millions leta subventionna gushika kuri à la hauteur de 60 millions. Aha mu Burundi abarimye ntibafashwe neza mu mugongo n'ukuri. Ariko turabona leta ariyo yamayiruka ivuga ati ikibazo cy'ubukene gufungura kiniki leta ariko gushiramo ingufu zidasanzwe kugira ngo ishikire abarimye n'aborozi. Ahandi en Europe n'abarimye n'aborozi basanga bahagaze neza. Uko guhomba ayo mafaranga novuga ko atari make ntivyo vyaraguciye intege gushika ho uvuga ati umugambi wanje no uhagarika. Banarahagatse nakubwiye nibazo nagize mugabo sinahagaritse. Hama iyi projet yawe wifuza ko yoshika hehe? Ikintu wovuga ati jewe ikintu nifuza gushika ko kirenze urugero. Kirenze urugero ni kije nshaka kuzogera une unité de transformation. Je dois absolument transformer. Je dois absolument penser à la transformation. Aya mafu, aya masoya, ivyo bitoke. Je dois transformer ivyo vyose. Hanyuma la plus-value abandi bunguka ko jewe nanje ndayunguke kuko twe turima ntaco twunguka. Abunguka ni bana ababidandaza nibajya bayitransform. Ifu ibigori ndabigurishije 1600 uno munsi gishitse Bujumbura aciye gisekura ifu yonyina sekuye abugurisha 2500. Ça fait 500 francs par kilo. Umudandaza arunguka kugusumba kure cyane. Jeza gusanga ndonsi cyane 5 waronka 600. Izova twarangana cyo gituma abadandaza Bujumbura n'abatunze bafise amamodoka bafise babikura ngaho iwacu. Uraraba kibenga yose yubatswe n'amafaranga avuye mu mucere ngaho ibubanza Musenyi Gihanga nahe. Ariko abarimyi bakaguma bari inyuma baguma hahandi. Nko kuri wewe ni kihe kintu ubona cyo kogwa kugira ngo umurimyi nawe agera havuga ati nanje ngire mu modoka nziza nkanaka? Kugendera mu modoka nziza ni ushaka kugendera mu modoka nziza ntanayigura n'ubafise amafaranga menshi ntanayigura. Ahubwo nuko hoba les états généraux za ministère y'agriculture bakicara bakabaza umunyagihugu kuko bagiye bazana ngo agronome ngo ibi nibi bakinjira bakagira documentation apana kurunka les fonctionnaires baje gukorera amafaranga ni bakaraba ku mutumba vyatumye ibi bintu uyu muntu amaze imyaka 20 atava hari ni giki. Hanyuma amaze kukimenya bagaca barafata les mesures appropriées. Kono mvuze vyinshi leta nyumva nabi ko ndiko ndayikritika muri je suis pas ici pour critiquer les actions du gouvernement mugabo dans un cadre bien approprié atari muri cadre y'amakuru twavugana nkabwira ivyo niyumviye. Hama nakaye kamotera abarimyi n'aborozi bo ngaho iwacu mu Burundi? Akamono batera nuko bobanza bakamenya yuko ivyo bakora vyose bwa mbere na mbere bavyikorera
imbere yuko bayikorera igihugu. Uriko uramena mwana babikorera, hanyuma nuko bokura amaboko mu mpuzu. Ibyo bahomba bakabihomba bavyereka leta aho bahombera, hanyuma agasaba leta ko ibashigikira. Nakubwiye nk'ikibazo rero mfise c'igitoro, hari uwundi afise ikindi kibazo. Donc niho nakubwira nti les états généraux bokora bakaza ku mutumba bagashira même documentation, bakagenda ku mutumba Rubira kubera ik'abantu après intambara yarabaye abantu barahunga, mugabo nyuma yaho amaze kugaruka igituma batavaho bari n'igiki, kandi bari mu minsi yose turimbura ibigori, turimbura amasoya, kubera iki batavaho bari. Na cyane cyane ngaha mu Burundi turumva ko ibice byinshi bavuga yuko ari abarimyi, ariko tukabura imfungurwa. Biva kuki? Ifungurwa je nibaza yuko ahubwo mvuga ko zirahari mu gatiratinze bihindure zirahari zirazimvye zizimvye kubera imvo nyinshi. Urabona l'année passée itasha no kuvuga 5 mètres sur 10 natanga amajana 8 yaje mu kigorigori, ubu ni ibihumbi bibiri tuharura en terme ya pourcentage ni hafi 200%, 150%, kuko 100% yari kuja kuri 1600 yagiye kuri 2000. Urumva ça fait 200 hafi 250%, 150% yongeyeko. Urumva rero bica bituma nanje ndakigurishije sindakigurisha hamwe amajana 7 naho ndakigurisha ku majana 7 amajana 8 ntibikunda. Ikiro c'ibigori c'ifu ndakigura ibihumbi 2 n'amajana 4. None umva no cangurisha kurangara. None nk'abarimyi igiciro cyo kugurisha ivyo mwarimye ni uvuga ati jewe ndagurisha iki, canke leta iravuga ati iki kirimwa kigurishwa amafaranga ngana uko? Leta ari kwiye gushinga nta politique de prix mu Burundi hari ntayo, kandi habaye ntihaba ariko banje kuja ku mutumba barabe imitumba yose bakabona ati coût de production ingana gutya, le prix de revient y'ikiro kimwe ingana gutya, igiciro co kintabanduka ntaja munsi niki, ikitorenga hejuru niki, hamwe avuga ati habaye speculation nticorenga iki. Nta politique de prix mu Burundi hari. Kujya bagira ikiro c'isukari bagira politique de prix nayo babikoze avant l'année passée ku bigori bashira kuri 680 ikiro. Je narahomye, nari mitone nari natushoye tone 20 narahomye. Cyaci bituma umengano no bihe naho bya amafaranga menshi, ariko iyo print ntiyabandanije ikora muga yibandanye ikora ubu sinari kwema n'ibigori. None ukigura nkuno cyo 680 ikiro c'intuzenya c'ifu ndagura 2400, umva nga bigaca bigenda gute? Ni hatari kwe. Mbarira nawe none wese genda ugura ikifu y'ibigori hari uraza kumbari genda ushaka kwisuma duce ngaha mu Kamenge uyigurura amafaranga uyigura. None no cyo ndayigurisha ngaha ya problème y'igitoro. Igitoro cari kuri 1350 ubu cagiye kuri 2000, cari kuri 2250 gica kiduga kija kuri 3250. Les prix z'ibitoro byose biraduga. L'Europe niyo ngorane hari, nabo nyene bari muri izi ngorane nkizi. Nico kibazo kiha hamanga mu Burundi turi mu kibazo cyo kugwanya unovuga ubushomeri ni iki, nk'akamotera abarundi baba mu mahanga canke abarundi bafise amahera ugasanga bayashira muri banki, yicaye muri banki ntariko arakora ibikorwa vy'iterambere. Ico kibazo burya kiragora nk'abashira mu banki kubera ko batinya guhomba. Cyo nakwiye kumaze guhomba nagiye no madeni aranangura kugira ngo nishure.
harabashidongo bashira mu banki biranga bungukire batiriwe barahomba. Hakaba n'abandi bemera gufata risk, ariko vyiza wofata risk kugira ngo uhereze akazi benshi. Je naho nahomvye jewe sinahomvye ko reho benshi bayariye bariho kubera nahomvye, bariho abana bariko bariga abandi bari je burya sinahomvye, narahomvye materiye mako ntayo mfise. Mugiye mbonye abantu bayakoresheje bakabariho, iyo ntari kuba nayatanze bose bari kuba bapfuye ntabwo ndiko ndabona koresha, ariko nkavuga nabaga kabara gasaba ari abana aho nashaka ngana yigeze gukuraho projet kera 98 itongo ryose anye 30 hectare y'imyumbati barayisoromye ntamwe nasoromye, mugabo iryo zina ryo wanje ryagumyeho kubera nabakuye nije nabahunguye bari yo ruguru, bari mu Gatumba, bari ku Masha, bari ku Muzinda, bari Kongo, bose ndabahungura baza ngaha mu Rubiri ko hari harabaye intambara mbi cyane ko nta muntu numwe yabanga, mugabo bose bari ngaha no kubera yuko ari abana none no bari ko barankora ngaha. Hama nakaye kamotera umurundi wese yava kagera imbere yuko dusozera ikiganiro cacu, ndetse n'akajambo woba nk'akabazo noba ntakubajije wifuza gushikiriza abene gihugu. Akamanotera abarundi no kubwa mbere bokunda igihugu cacu turimo kandi bagashigikira gose, kandi ndagusabye ikimvuze cyanyuma ugicishe kuri izi media zanyu, bakunde les efforts que l'État iriko irakora na spécialement en matière de sécurité y'u Burundi. Umutekano w'ingaha mu gihugu n'umutekano twese twateza kugira ngo tuvyaze umusaruro uko byogenda kose, malgré même les mauvaises politiques économiques ntumbaze n'izindi, mugabo kubona hariho umutekano mu gihugu bakaba leta atacikora kugira ngo abantu umutekano ube uhari, abasoda ba protege igihugu cacu, apolisi malgré quelques difficultés bahura aha no hino, mugabo umutekano ube total mu gihugu. Akamono batera nuko banza bagashimira iyi leta kuri sezefo igihugu ikora muri domaine ya security. Ibindi ni inyongera ko jenda mvuye ngasa ine z'ijoro nk'abantu bari ko barakora kaza gutaha ejo nkabanze ko nzogaruka nabakagaruka, itunga rya mbere ni iki? Ni uwo mutekano, niryo tunga rya mbere. Ijyo umaze kurironka ibindi cyo bikora. Je narabaye mu ntambara ndayizi, insoro barankubita n'insoro zikakubita mu nzu kasangayo, je nabahajya kumutanga impande ku mugoboka, amasoro yansanga mu nzu, amabare yose yinjira mu nzu, ndaci icari cyo intambara. Hari abandi bacari intambara, donc umutekano ni ikintu gikomeye cyane gose. Nibabungabunge rero uwo mutekano murundi wese ahari, wewe uri ngaha kubera umutekano, ibi ntuzi ivyuma ntore kubizana ngaho uzi ko uza gutaha wibaguzwa utabona naho ucisha nicari gukunda ntiwari kuza ngaha. Nico kintu ca mbere umunyagihugu wese ahari hose nabungabunge umutekano, kuneza yiwe, kuneza yahaba no kuneza y'Uburundi bwose. Ca kabiri abarundi nibasohora amaboko, nibakore, boye kwicara barindire yuko leta izobatunga. Nitwe dukwiye gutunga leta, ni natwe tunayitunza ahubwo, kuko niyo bavuga ngo bagiye gusaba mwumfashanye bazoyisaba izori hande kuzori hajewe izori hawe cyane umuzukuru wawe ni wapfa utayirisha ajya amadora yehomva ngo arishe ngo miliyoni 50 ngo amajana me donc bare participer kuri twebwe twese abarundi bose. Ni twebwe rero tuzo kugira ngo dutunge leta dukura amako mu mpuzo, hanyuma rero nkuko yarivumereye nyene icubahiro umwe wese aronke agafaranga ashira mu mufuko arara aronse n'icararira, hanyuma agire ahaba yubahwe. Reka tugushimire nyakubahwa honorable Jean Marie Vianney ku kanya wadutije.
murakoze cyane gose nanje n'ukuri mbere n'Imana ibiherebwe mw'icubahiro kubona byagenze gutyo no munsi hanyuma karibu rero ntiribijya nzosura ndabatera kama ndababwiye nti ngwino hari ikindi kintu cabaye ciza gusumba ico n'abatera kama muze mu nkundire mu mugaruke oya nta kibazo nabitegure nk'ura na sinabiteguri ngaco gihe muzosanga nabaza gahene hariye murana ko hari impene isuguru ziriyo no baza nabonye isuguru zinuze kwe zokwica tukabage tugasanga oya nta kibazo tuzitaba kamo kanya murakoze cyane go hama abakunzi ba BDUSA nkuko mubibona canke uko twabivuze tugitangura ikiganiro turi mu ntara ya Bubanza muri commune Mpanda aho twashoboye kugendera nyakubahwa honorable Jean Marie Vianney ya turi ku mutumba wa Rubira twamusanze ku kivi ariko arakora ari mu mirima n'ibintu byashoboye kuturyohera cyane tubabwira duti umurundi wese yari tuje ku kivi dukore nkuko twama tubivuga muri Burundian diaspora in the United States of America. We support those who work, dukorana n'abari ku kivi every day every time. Of course yes mwari kumwe na Felix Kaongo, turabakunda cyane. Ciao ciao.